tubajije umuvugizi wa leta y'u Burundi uwitwa Eric yabajije ibijanye n'abenegihugu b'Imutambara muri Rumonge na Gabaniro muri Muhuta ati abo bantu bamwe aho baba basuye gutegwa n'amazi abandi nabati bahawe ibihumbi 130 byo gupanga amazu ariko haheza amezi ane ntibarahabwa yandi leta ibafise ku mugambi uyu. Murakoze cyane wewe nuko yavuze abo muri ibyo bibanza bibiri canke bitatu gusa ariko mu vy'ukuri leta y'u Burundi yaragaragaje ko irajwe ishinga n'ihindagurika ry'ibihe ryatumye haba iduga ry'amazi ya Tanganyika igatuma haba imyuzurira yahitanye abantu n'ibintu bitari bike haba mu kiyaya ca Tanganyika cegereye Tanganyika canke hegereye izindi nzuzi zikaze. Harabaye inama shikiranganji ikorana mu byo yize harimo ingaruka zihindagurika ry'ibihe n'ingene twovyifatamwa muri kino gihe. Mu ngingo zapfunditswe harimo kwimura burundu abantu byagaragaye ko bari mu burere bwatewe n'imyuzure ubutagisubira inyuma kandi murabona n'ubu ihindagurika ry'ibihe rigaragaza ko imvura izana n'umuvuduko amazi akazana n'umuvuduko ugasanga hari habubatse mu bibanza bategerezwa vy'ukuri kubivamwo ariko kandi harapfunditswe n'ingingo yo gushiraho umugwi w'igihugu ujeje kuraba kugenzura ubuhombe dutegwa n'imyuzurira no kuraba ingingo zofatwa kugira ngo ivyo bintu bigabanuke canke bihere. Hagenywe umugwi mpuza bushikiranganji urikiyemwo ubushikiranganji bw'intware hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu bushikiranganje bujejwe inyubako no kugwiza uburaro mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya kiza roho nyanganda sida mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu bushikiranganje bujejwe gushigikirana n'ivyagateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira hamwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna umwansi no gushigikira abahoze ku rugamba. Uwo mugwi mpuza bushikiranganje umaze gushigwaho ugira amakoraniro hanyuma ingingo upfunditse ukazimanura zitera zija cyane cyane mu bajeje intwaro kugira ngo bafashe mu shigwa mu ngiro ryazo. Harafashwe ingingo ikomeye yo kubaka canke kwimba ibinogo byo gutumberezamwo amazi ava mu ngo z'abantu kuko benshi twasanga babirekurira mu mabarabara canke bakarekurira kuri bagenzi babo hariho wasanga umwe yiha yavuga ngo Imana yakinze vyahitanye umubanyi atariko vyateza kugenda. Aha rero nukuhagabira hariho igikorwa gishobora gukorwa n'abene gihugu ubwabo aho bari nk'ibi byo guca imiserege mu gukingira isi nk'ibi byo kwimba ibinogo byo gushiramo amazi byo kurekuriramo amazi ava mu ngo ivyo ni bikorwa abene gihugu bwabo bashobora gukora. Hanyuma hariho ibikorwa bikorwa hatanzwe intumbero yo muri uyo mugwi uri kurakurikirana uraba ubuhombe bwose yo ntizogarukiriza ku Banyamutambara gusa canke ku Banyagatumba gusa ariko abo bizosangwa ari ngombwa kwaho bari bahimugwa bakahava nubwo nyine bazokwimugwa baje aho ico kiza kitabana ako kaga katabandanya kabasanga. Rero ntimuzotangare mubonye ejo abo bari Mutambara mu kurindiraho bibaye ngombwa ko bimugwa nka kujya abo mu Gatumba harabimuwe kuko hari ahantu amazi canke ikiyaga kibandanya kigwana kirondera kuhigarurira iyo bivanye n'ibihe tugeze mu vyihindagurika ry'ibihe. Ubu rero aba bafise ikibazo kijanye n'ingene bariko baragarukirwa ko baca bitura abajeje intwaro babegereye abo nabo bakabishikiriza muri uwo mugwi. Murumva ko ari impuza bushikiranganje no kuvuga ko leta igifise mu minwe mu bisata nka vyose bishobora kugarukira ku mbabare zihindagurika ry'ibihe. Murakoze. Tugaruke rero ku wundi mugwi w'abene gihugu bashikiriza